ndagusabe wigore wumvirize aya majambo yashikirijwe n'aba bantu babiri b'abarundi bose kandi bavuga yuko ari abakirisu 100%. Umwe yitwa Maggy canke Barankitse arongoye ikigo Maison Chalom, nawe avuga ko ari umukirisu 100%. Sinzi ko ari umubikira canke sinzi icajejwe mw'ishengero arimwo, ariko avuga ko ari umukirisu 100% kandi akunda Burundi agakunda n'abarundi. Uyu nawe kandi bamwita Mbayahaga, n'umuapotre mw'ishengero yitwa Rehoboti. Wumviriza amajambo bavuze, ufata kanya wumviriza n'amajambo bavuze, wewe wumvirize hanyuma uraza kutubwira ninde yoba yavugije ukuri ko ari umukristo mw'aya majambo bavuze. Ubukristo bwabo muri aya majambo bavuze ninde wo kwemeranya nawe ko koko? Should I have someone who put things to tell you? Jeren ubukristo bwanje burambuza kuvugira mivumbi kumuvumba. Burya butegetsi ni bubi ahubwo waburandurana n'imizi. Yabari byashoboka nibanyumve basubire. Abarundi bari bakwe guhavuruka bakisubiza gateka. Jewe ikintu nanga conyene mukuza urabona Jesse ndi mu bantu bofata umuntu ngo bamwice. Jesse nzobwira abantu ngo haguruka ngo mugende ngo munige ngo Evariste ngo muhitane uruvyaro rwiwe muhitane n'abantu. Oya mugabo ni mugende muhaguruke mubangire ngira ko mudakwiye kwitwa abayobozi murabicanyi. Urabona ubivuga abicanyi rero ntibakwiye kutwara bene wabo kuko muri iyo nzu ushumvye ntiwapfuma ugenda utakivuga ubimbwa ko kubera ko abarundi bibagiye wa mugani w'abasokuru ati hakubimbwa bimva naho bambeshe ngo ngira ngo kudeta aho bambesheye jewe ijya ntwaro ntayo nkwiye abatwara sidabanka urabyumva mugaye ibyo bakora nk'umukirisu jewe sishobora kubyemera kandi mbupfuma bampica inzozi bazoze bantware kandi ndabyemanga bazovuga ngo eroje ngo yango bikuremwo oya bishiremwo bavyumve banyumvirize niyaba sindanamuhamagara n'umukuru w'igihugu kuko iyo uri umukuru nukuvuga ubu mukuru n'ubutumwa uronse bwo kugaburira kwicisha inzara abutwara ukabicisha ingwara ukabicisha ubujuju ukibura ukoma ukiba gushikangira ngo ibintu byose ukabyiyitirira umva wowe ubaye umukuru w'igihugu gutyo. FPR mukurondera abagwanyi jana muri Rede Tabara ibakura mu makambi y'impunzi sivyo yego ni pepiniere bagenda bamuramo abantu babasore baje kugwa ku rugamba turabafise turababona hari n'abashinzwe nta habona ibibazo bazonazana kuko bafashwe n'ingabo z'u Burundi nabo batemonye sivyo umuntu akabaza ati none Maggy Barankitse afise imirimo akora muri bya Maison Chalom vyiwe na leta y'u Rwanda ko aragacerera Maggy ntabizi ko hari abana b'u Burundi bariko bajama kugwana bakamwikonga ntabyatsi ntazi yuko stati y'impunzi iprotege abo bana baba bagiye gusaba protection ntibagiye gusaba urubere sivyo ntabyatsi abaguye uko atabavuga ati hari abana baguye bagiye mu buryo ntazi atodenoza ikintu na kimwe sivyo umugabo urumva ko kudenoza we wavuga ati umviritse byo butegetsi ndabwanga gose kuva hasi gushika hejuru aragowe uko nk'abantu bangana ukuraho ukababika mu mutima wawe n'ingora umutima uzoturika mu yazogora hanyuma agacavuga ngo hari umugani w'ikirundi ngomba kuvuga ngo abantu mugomba kumenya hakubimbwa ubimva mwindi mvugo hari abantu yitegereza akabona ko ari imbwa pe
nawe yishizemo wanashaka hakubimbwa wobimva ahiye kuvuga ati ndabanga nifuza uwo bikuraho niki urumva bati jewe ngomba kubwiyahurira ko nabo turi kumwe hako tubimbwa tuvume tubimva duhwera ayo je kubukura iyo ni imvugo yo gusukana iyo mvugo niyo gusukana yo kubesha abantu ngo muri kumwe ngo nibemere biyamburu ninde yababwiye ko ari imbwa nabo ko ari wabivuze ngo bemere wumva gupfa donc babimva mugabo birukana ubutegetsi jewe nk'umukristo rero nkuko nawe nabivuga none Maggy kwavuga ko ari umukristo agenda na agashapure kandi abonekerwa na bikira Mariya bikibeho sibyo urabyumva yego none ntazi yuko uburongozi bwose buva ku Mana ntazi kuganza kose kuva ku Mana yes true Imana siyo yimika siyo yimura yego ubu rero rambiwe nuko Imana ikiretse CNDD-FDD aravuga ati Imana urumva ibyo wateza gukora ndavyikorere wewe wategeza kumva ugwankunda bankamuka ukashigikira ugasapotinga Imana ntiyinzi uko imeze igiturira oya mwini mvugo rero yego tushaka kuvuga inchoze so contraire yego Imana nimba ariyo yimika abami yego sivyo yego muri Daniel 10:17 biravuga ati ubutware bwose buha ubishatse ibugabira ubigomba wewe nimba yabuhaye utagomba ntuyivugurutse yirindiye igihe kige mugabo ni wayirindira n'uwo mutima nawe ntuzoshikirwa kuko bivuga yuko abantu indongozi turazubaha tukazigamburukira imigambi myiza yose zifise hanyuma ikindi cyane tukabasengera kugira ngo Imana bashoboze gukora ibyo Imana igomba ko abantu bahezagirirwamo rero ugombye guca uvuga ngo jewe ndabyanze hakubimva n'uwo bimva ewe Okay, ngira ngo mwumvise amajambo bose bavuze. Ayo Maggy Barankitse yavuze nayo Mbayahaga yavuze. Wewe ko bavuga yuko Uburundi ibice 80% by'abarundi n'abarundi kazi ngo n'abakristo. None wumvirije ano majambo nimba uri umukristo utahura ijambo ry'Imana ico rivuga ku mukristo ninde muntu wumvise yoba ahagaze mu kuri mu bukristo bwiwe udahagaze mu bya politike canke ibintu biriya udahagaze mu bya politike udahagaze mu by'amazuru n'ibindi ninde muntu yoba yavugishije ukuri mu bukristo bwiwe hagati ya Mbayahaga apotre muri Rehoboth na Margarita Barankitse arongoye ikigo Maison Chalom tubwira umuntu yoba yavugishije ukuri